Amahoro mwese abakunzi ba Magagi Burundi, turabaramukije. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uno munsi rero hari ico twari tubazaniye gishasha nkuko mubimenyereye, twama tubereka ibigezweho canke ibifitiye akamaro bamwe canke bariya. Rero no munsi ikintu twaje kubereka nkuko mubibona ngaha, ibintu bitandukanye. Bashobora kwibaza rero ati ibi ni biki? Ko mbona mengo ni ibintu yego ni bwa mbere wowe ubibonye, ariko ibi nkaroro nk'iki nabona gishaka kumera nk'umukasi. Mwayibona mugasi umukasi. Ibi rero ndibaza hari bamwe mwari mumaze kubibona n'abandi mutari bwabibona. Aya novuga ni nk'amahereni, novuga ni nk'amahereni yo vugo yoca yorohera gutahura bose. Ego ariko uravye neza hariko utunimero, ndaza kubibireka neza. Hariko utunimero n'amahereni ariko saya abantu aja kubitungwa cane ivyorogwa. Aha twavuga impene, inka, ingurube, mbese ibintu byose borora. Rero murabona turamabara atandukanye, mbese n'amaforma atandukanye ndaja kubibereka. Turebe dushira ku bitungwa, mwavuga muti mbega impene zo amahereni azifasha iki canke zikuba rugushaza kuba ari iki? Oya, zugushaza ahubwo turafise akamaro kanini cyane gose, kubera uko mutubona ngaha turafise novuga ibiharuro canke nimero bitandukanye biba byanditse ku tuntu. Rero ibi birafasha umworozi cane bano usanga bafise ibitungwa vyinshi, kumenya igitungwa ico icambere igiharuro cazo c'ivyo bitungwa, ukamenya ati mfise ibitungwa bingana uku, imfizi zimeze uku, zingana uku, inyana uku, bivanye n'amanimero wagiye ushirako. Ico ni cambere. Ca kabiri, murazi yuko ku bitungwa biba bisangiye amaraso, novuga biba bivukana, si vyiza yuko vyimanya canke se bibanguriranira. Rero ivyo navyo mu gihe uri kurakoresha utuntu utuduhereni nuko notwita, biragufasha kumenya uti iyi zifise nk'ubu dufata washize kuti udutukura ni ziba zivukana. Biragufasha rero mu gihe cyo kubangurira canke kwimya, ukamenya uti iyi vukana niyi, ukamenya uti iyi sinzoyibanguriza niyi. Rero nkuko mubibona ngaha hariho ni bwinshi. Rero mu Burundi urashobora kuba wobuhiga ukarondera aho buri ukabubura, ariko ubu tuvugana twamenyesha yuko bwabonetse. Buri hari bwinshi ku buryo ushobora kuburonka ku giciro cyo hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 7 kubashaka kubugura. Rero bufise akamaro kanini ya gose nkuko muvyumva, nkuko twabivuze umwanya uheze. Rero kwa bukeneye boca barondera izi nimero ngaha kugira babafashe. Urumva ko ari bwankenerwa gose mu bintu byo korora, bufise akamaro kanini ya gose. Yego, ciao.